Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza ikigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ingene abahungu ba Yakobo aribo bene se ba Yosefu ko ari 10 basubiye muri Egiputa bajanye na murumuna wabo Benyamini. Naho Yakobo yabanje kwanka kurekura umuhererezi wiwe ngo amanuke muri Egiputa, yaratevye aragondozwa n'abahungu biwe hamwe n'ikigoyi cari kibandanije kwiyongera. Yuda niwe yafashe ingingo yo kwishinga umutekano w'uwo muhungu, abwira se ati nzomukugarukanira. Bashitse muri Egiputa, Yosefu yabakiriye mu buryo budasanzwe, arabatumira ngo baje gusangirira nawe imuhira. Twibuke ko ivyo vyabaye abo bahungu 11 ba Yakobo bataramenya ko uwo munyacubahiro wo muri Egiputa nawe ari Yosefu mwene se. Bariko bararira hamwe mu nzu yiwe, Yosefu vyaranse ko yigumya, afata ingingo yo kwibarira bene se, aca avuga n'ijwi rirenga ati nimutaramura abantu bose. Nuko ntihagira uwundi muntu n'umwe asigarana na Yosefu igihe yariko aribarira bene se. Yosefu rero abanza gutaramura abari muri iyo nzu bose. Yaciye ashira ijwi hejuru, araturikisha, atangura kurira, ata n'umwe yarazi ikimuriza. Na bene se nabo nyene ntibari bazi ikiriko kiramuriza. Ico ni gicapu c'uko igihe kigiye kuza Yesu azokwimenyekanisha kuri bene se b'Abayahudi aribo Bayuda. Igihe yaza ubwa mbere yaje mu biwe, ariko abiwe ntibamwakira, nk'uko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 11 habivuga. Bahavuye banamutanga ngo abambwe. Aho azogarukira azokwiyereka biwe, kandi bamubajije bati izo nguma zo mu biganza vyawe n'iziki? Nawe azobishura ati nizo nakomerekeye mu nzu y'abakunzi banje. Uko niko Zekariya mu gihimba ciwe ca 13 umurongo wa 6 abivuga. Kristo Yesu azokwimenyekanisha kuri bene se, kandi kuri uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'ababa i Yerusalemu bazotoborerwa imbizi yo kuboza ivyaha n'ubuhumane bwose, nk'uko Zekariya bivuga mu gihimba ciwe ca 13 umurongo wa 1. Uzoba ari umunsi udasanzwe kuri Yesu n'ab'inzu yiwabo. Izi nkuru z'ingene Yosefu yimenyekanishije kuri bene se zitwibutse ivy'isezerano rikomeye ry'ingene azoza bakamumenya. Yosefu yari afise ikigumbagumba cishi atari gushishikara kwihanganira. Abo mu nzu kwa Farawo ntibashobora gutahura ivyariko birabera mu nzu kwa Yosefu. Yaciye abarira bene se aterega ni jewe Yosefu, aho data aracariho. Bene se babura ico bavuga, kuko barandutse imitima kubona bari imbere yiwe. Bene se ba Yosefu barabuze ico bavuga, bamera nk'abakubiswe n'inkuba. Baciye bagwa igihumura kubona bari imbere yiwe. Ibaze ubwoba bari bamye bafise, uca wumva yuko muri uwo mwanya hoho babuze iyo bakwigwa. Bibutse imyaka 25 yari iheze bamugurishije. Bagira bati none hagira aze yabihora. N'ubugwaneza bwishi Yosefu yarabaremesheje, ababwira amajambo yo kubahumuriza ati ehe nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati ni jewe Yosefu mwene so mwagurishije ngashogwa muri Egiputa. Ati ni jewe Yosefu mwene so.
icyo rero nicyo gihe gihambaye cyabonetse kandi ari ikigitangaza. Murabe ingene Yosefu yavyifashemwo, ntiyashavuye kandi ntiyihoye nk'uko dusanzwe tuzi abantu bagira. None kubera iki atarondeye kwihora? Ikintu gikomeye kandi cagumye kiboneka mu buzima bwa Yosefu nuko mu vyamubako vyose yabibonamwo ubugombe bw'Imana. Umve namwe ingene yabwiye bene se ati, none ntimubabare ngo mwite ku mwikomo, kuko mwangurishije ngashoka ino, kuko Imana ariyo yatumye ndabitangira imbere ngo mbe kirokora. Urabona icyo Yosefu yabona gikuru nuko vyose Imana yavyemeye ifise intumbero abantu batazi. Imana yagumanye nawe mu kubaho kwiwe aho yaciye hose. Avuga ati, Imana niyo yatumye ndabitangira imbere kugira ngo ibakize mugira ico musiga mw'isi, ibarokoze agakiza gakomeye. None si mwebwe mwandungitse ino, ariko ni Imana. Kandi yampinduye nka se wa Farawo n'umuzezwa rugo wiwe wa vyose, no kuba uwugaba igihugu cose ca Egiputa. Bamaze kugumbirana no kurira, ibigumbagumba hamwe n'ubwoba vyahavuye bigabanuka, baratekana maze barayaga nk'abavukana. Inkuru z'abo bavukanyi ba Yosefu zishikiriye Farawo, niho havuye hafatwa ingingo yuko umuryango wose wa Yakobo wari ukwiye gutumwako ukaza kuba muri Egiputa. Yakobo aca ahitamwo kuja mu gihugu ca Egiputa kuraba umuhungu wiwe yakunda, uwo ni Yosefu. Reka rero dukomeze kurabira hamwe iyi nkuru muri iki gihimba ca 46 cyo mu gitabo c'Itanguriro. Yakobo kumbure we yagira ngo naho yoja muri Egiputa yomarayo imyaka mikeyi, naho nyene yagiye agonanwa. Turibuka ingene Imana yari yabwiye Aburahamu kuba muri Egiputa n'ingorane yagiriyeyo. Iryo tegeko Imana yari yararihaye na Isaka. Ubu rero Yakobo aribaza ati, vy'ukuri noja muri Egiputa? Yumva akeneye kwemezwa n'Imana ivy'uwo mutumiro wa Yosefu na Farawo. Reka rero turabe ingene yahavuye aja muri Egiputa ari kumwe n'umuryango wiwe wose. Umurongo wa mbere wo muri ico gihimba ca 46 uravuga ngo, nuko Isirayeli afata urugendo, arajonjora n'utwiwe twose, ashika i Berisheba, aha Imana ibimazi, arabikerera Imana ya se Isaka. Aha rero hari ikintu gitangaje, ahereza Imana ya se Isaka ibimazi. Mu gihe c'ubwa mbere akiva mu gihugu ciwe aje Harani, yahavuye ashika i Beteli. Mbega yari kararondera Imana? Oya namba. Mbere yagira ngo yarashoboye kuyihunga. Ntiyarondera Imana n'ukurongorwa nayo. Yaranyuranye cyane n'uwakorera Aburahamu. Wewe ntaco yakora adashize imbere Imana. Ariko Yakobo ntiyabona yuko bikenewe cyane. Byafashe igihe kirekire kugira ngo ahava atahure yuko ukuntu yabaho bitari bishimishije. Mbega n'abakristo bangahe uwo munsi bafata integuro zabo z'iyinga ryose basize Imana inyuma? Abo ni benshi cyane. Bafata ingingo bagombye, bagakora ibyo bagombye ku munsi w'Imana, naho ntibatangwe mu rusengero. Bagerageza kurondera ico Imana igomba, ariko bakaba abanyedini gusa. Bibaza ko ico Imana itugomba ko ari ukuja mu isengero. Vyashoboka ukigisha abana ku munsi w'Imana, bagaca babwira Imana bati tuzosubira kw'iyinga rikurikira. Mu yindi minsi y'iyinga nta na kimwe bibaza ku Mana. Uwo mugabo Yakobo yamaze imyaka myinshi atitaho ivyo kurondera Imana. None ubu ageze i Berisheba, ahereza ibimazi Imana ya se Isaka. Imana nyene imbabazi imugirira ubuntu, iramwiyereka. Haleluya. Maze mwijoro Imana ihamagara Isirayeli ari nko mu ndoto, iti Yakobo we, ewe Yakobo. Aritaba ati sabwe.
iramubarira iti, ndi Imana, Imana ya so, ntutinye kumanuka muri Egiputa, kuko ariho nzoguhindurira ihanga rikomeye. Tubisoma ku murongo wa 2 n'uwa 3. Aha rero Imana iremeye yuko izomuhindurira muri Egiputa ihanga rikomeye. Mwoshobora kwibaza muti none Imana ivyo yarabikoze? Inyishu tuyisanga mu gitabu gikurikira cyo muri Bibiliya citwa Kuvayo, igihimba ca mbere murongo wa 17 haravuga ngo, Abisirayeli bararondoka, baragwira, barakomera cane, buzura ico gihugu. Abisirayeli baciye babihanga rikomeye cane, ihanga rinini ry'abantu. Ibyo vyasigura iki none? Imana yarashikije isezerano yahaye Yakobo iti, ndi Imana, Imana ya so, ntutinye kumanuka muri Egiputa, kuko ariho nzoguhindurira ihanga rikomeye. Imana rero ibyo yarabishikije. Umurongo wa 4 n'uwa 5 ivuga ngo, jewe ubwanje nzomanukana nawe muri Egiputa, kandi ni jewe nzogukurayo. Kandi Yosefu niwe azohwamikira ingohe zawe ku maso yawe igihe uzopfa. Yakobo arahaguruka ava i Berisheba. Bene Isirayeli bajana se Yakobo n'abana babo bato n'abagore babo muri ya mikogote ikwegwa n'amafarasi Farawo yari yarungitse kumwimura. Muribuka ko Farawo yari yarungitse imikogote iva muri Egiputa. Nuko rero bashira Yakobo mu mukogote umwe baragenda. Ubuzima bwa Yakobo twobugaburamwo ibihimba bishika kuri 3 turavye aho yagiye aba: mu gihugu c'Iharani, igihugu c'Ikanani hamwe n'igihugu ca Egiputa. Mbere no mu buryo bw'impwemu uko niko yaza arahinduka. Yakobo yavuye mu gihugu akorera Imana, mugabo ayikorera mu mubiri. Yavuye Iharani ahunga, yahunga sebukwe, kandi akagira n'ubwoba bwo kuzohura na mwene nyina Esawu. Mu gihugu c'Ikanani naho niho mu nyuma yaniganiye n'umumarayika w'Imana, ariko Yakobo akagerageza kuniganisha inkomezi ziwe zonyene. Ubu naho agiye muri Egiputa, ntagiye mu nkomezi ziwe, kandi ubuhoho ntagiye ahunga. Ubu rero agendera mu kwizera. Naho Yosefu ari wafise uruhara rukuru muri ibi bihimba vyo mu itanguriro, ntitwokwirengagiza intambuko Yakobo yaciyeko mu vy'impwemu. Yakobo yahindutse uko Imana igomba. Nta kindi cohindura umuntu nk'uko atari Imana yonyene. Twokwibuka rero ibi bihe 3 vya Yakobo. Yakobo akiri Harani yabaye umuntu w'Imana, ariko arongorwa cane na kameremere kiwe. Ageze i Kanani yari umuntu w'Imana, agwana mu nkomezi ziwe gusa. Yakobo muri Egiputa naho yari umuntu w'Imana, yamaze kwigishwa kugendera mu kwizera Imana. Natwe ivyo bihe turakunda kubicamwo muri iki gihe. Twaragize igihe cyo kumva ubutumwa, turahindukirira Imana. Harabaye n'ibihe twagerageje kwigwanira twebwe nyene mu ntambara z'impwemu twaciyemwo. Hanyuma kumbure tumaze kunguka intambuko mu vy'impwemu, twarize kurushirizaho kugendera mu kwizera. Ku murongo wa 6 n'uw'indwi haravuga ngo, Yakobo hamwe n'uruvyaro rwiwe rwose baja muri Egiputa, bajanye ibitungwa vyabo n'ibintu vyabo barongeye mu gihugu c'Ikanani. Ashikana muri Egiputa n'abahungu, abuzukuru biwe b'abahungu, abakobwa biwe n'abuzukuru biwe b'abakobwa, n'uruvyaro rwiwe rwose. Kubera inzara, Yakobo yatwaye uruvyaro rwiwe rwose n'abana bose n'abuzukuru bose. Baca batwara n'ibyo bari batunze byose, kugira ngo bizobafashe no muri Egiputa muri iyo nzara. Imirongo ikurikira y'iki gitabu turabona ivy'uruvyaro rwa Yakobo. Ivyo rero turabe neza, birakenewe cane
kuko ni muri urwo ruvyaro nyene duhava tubonamwo Kristo Yesu. Kandi ivy'urwo ruvyaro nivyo biguma bivugwa mu gihimba cose ca Bibiliya gisigaye. Inyuma y'urutonde rw'abamuka kuri Yakobo bose, dusoma ku murongo wa 26 ngo abantu bose bajanye na Yakobo muri Egiputa bakomotse kuri we, udashizemwo abakazana biwe bose na bose bari 66. Ku murongo wa 27 naho havuga ngo abahungu Yosefu yavyaye ari muri Egiputa ni 2. Abantu bose b'inzu ya Yakobo bagiye muri Egiputa bari 70. Yosefu nawe akaba yarasanzwe muri Egiputa n'umuryango wiwe. Nuko abantu bose b'inzu ya Yakobo bagiye muri Egiputa bari 70. Umuryango wa Yakobo rero warimwo abantu 70 bose hamwe. Tubona ku rutonde abahungu ba Yakobo bose, kandi umwe wese n'amazina yabo mu ruvyaro rwiwe. Kubera iki amazina y'abo bantu bose yanditswe muri Bibiliya? Mbega nta zindi nkuru zihambaye Imana yotubwira? Mwene data nshuti mukundwa, nta na kimwe gihambaye kiruta Yesu Kristo, kandi urwo rutonde rw'ayo mazina ruravugwa gushika kuri Kristo Yesu. Amwe muri ayo mazina yabo mu ruvyaro rwa Yakobo twongera kuyasanga mu gihimba ca mbere c'igitabu c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu ntango y'isezerano rishasha. Amwe muri ayo mazina twongera kuyasanga kandi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 3. Nico gituma rero rurya rutonde rw'amazina rufise uruhara runini muri Bibiliya. Hari ikindi gituma kandi cotuma umwe wese yibaza, uramaze kumva igitabu c'ubugingo c'umwagazi? Ikibazo ni iki? Mbega izina ryawe riranditswe muri ico gitabu? Kurya nyene twavutse turi mu ruvyaro rwa Adamu, duca dusanga mubo mu ruvyaro rwa Kristo turimwo. Ariko mu gitabu c'ubugingo kugira ngo wandikwemwo nukuvuka ubwa kabiri mu kwakira Kristo Yesu nk'umukiza. Umwakiriye rero nihuba umwana w'Imana. Ufise uruhara rungana gute? Jewe ntavyo nomenya, noneho sinokumenya neza nawe uri kuranyumviriza, ariko Imana yo irakuzi. Irazi n'igitigiri c'umushatsi wawe. Irakuzi kuruta uko womenywa n'umuntu uwo ari we wese. Irakuzi kandi iragukunda kurusha nuko nyoko wawe agukunda. Mbere sinibaza ko yoba yaraharuye umushatsi wawe. Imana yo yarawuharuye. Imana irakuzi, irazi umuntu umwe wese muri twebwe, kandi kuzi ido nido kurusha nuko wewe wiyizi. Mu ruvyaro rwa Yakobo hari amazina menshi twumva atana kimwe atubwiye. Kurya wamubona abantu benshi hirya no hino, umenye yuko Imana ibazi bose, umwe wese ido nido, naho yoba atiyumvira ivy'Imana. Uko wiyumvira uri umwe mu mamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu, Imana irakuzi, kandi imbere yayo ufise uruhara runini mubo yaremye. Naho ataruhara runini twoha Imana, yoyo iraduha uruhara udashobora kwibaza. Vyarayihimbaye ko amazina y'abarya abantu bose yandikwa, kuko n'abantu bayo. Reka rero nongere ndakubaze mukunzi, mbega izina ryawe ryoba ryanditswe mu gitabu c'ubugingo? Dusomye ku murongo wa 28 haravuga ngo Yakobo atuma Yuda ngo amwitangira imbere aje kwa Yosefu, ngo amurangire inzira ija i Gosheni. Nuko bashika mu gihugu c'i Gosheni. Turabe rero ingene Yakobo yasubiye kubonana na Yosefu umuhungu wiwe. Mbega ishusho tubona hano twoyigereranya n'iki? Tubanze turabe umurongo wa 29. Haravuga ngo Yosefu azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi, aduga i Gosheni ngo asanganire se Isirayeli. Aramwibarira,
amugwa mu nda, aririra kw'izosi ryiwe umwanya munini. Agwa se mu nda, aramugumbira, aririra kw'izosi ryiwe. Ijambo ry'Imana riravuga ko yaririye kw'izosi rya se umwanya munini. Ntawomenya uwo mwanya ingene wangana, ariko turumva ko utari umwanya muto nk'umwanya abantu basanzwe bakoresha mu kuramukanya. Igishika cari cishi cane, uguhura kwabo kwabaye ukw'igitangaza. Ku murongo wa 30 naho haravuga ngo Isirayeli abarira Yosefu ati, ibyo biramaze, naho nopfa ko nkubonye ukiriho. Umunezero wa Yakobo wari mwinshi cane nshuti yanje. Ndibaza yuko Yakobo yari umutama, yari mu gupfa. Nubwo rugendo ntigwamworoheye, ariko Imana yaramuronkeje inkomezi, ararurangiza amahoro. Turabona yuko Yakobo yahawe akaryo ko kubaho imyaka mikeya muri Egiputa. Iyo myaka Isirayeli na Yosefu bayimaze bari kumwe. Yakobo yari yamaze kuba umwana w'Imana, yabaho mu kwizera. Ico gihe rero yitwa izina ryiwe ariryo Isirayeli. Kuva ku murongo wa 31 kugeza kwa 34 haravuga ngo, maze Yosefu abarira bakuru biwe n'abiwabo ati, ngiye kubwira Farawo yuko bakuru banje n'abiwacu bahora mu gihugu c'i Kanani bashitse ino, kandi ko arabama baragira, kuko arabanyenka, kandi ko bazanye imikuku yabo, amasho yabo n'ivyo bafise vyose. Nuko Farawo niyabahamagaza akababaza ati, umwuga wanyu n'umuki? Muzomwishure muti, abasavyi bawe turaborozi b'inka, guhera mu buto bwacu kugeza n'ubu, twebwe ubwacu uhereye no kuri ba sogokuruza. Muvuge mutyo kugira ngo mugeregwe mu gihugu c'i Gosheni, kuko uwuragira wese ari umunenwa ku banyegiputa. Izo ngorane Abisirayeli bari bafise muri Egiputa hari n'ahandi henshi zagiye ziribonekeza. Hari igihe mu bice bimwe bimwe vyo muri Amerika ubutunzi intama yaca agira ingorane, yaca asanga ari nk'igicibwa ata mugenza gifise. Uko niko no muri Egiputa abanyenka basa n'abatagira agaciro, barabanenwa. Ijambo ry'Imana rivuga vyinshi ku bungere. Abo bantu barabungere biragirira intama zabo muri Isirayeli. Umwungere, iryo ni ijambo rikunda gukoreshwa mu kuvuga umwami wacu. Yitwa umwungere mwiza yigura intama ziwe. Ni umwungere mukuru azigama intama ziwe uwo munsi. Niwe mwungere mukuru agiye guseruka yiyise umwungere. Mwene data nshuti yanje, urabona n'ukuntu mw'isi yabaye uteye isoni. Uwo munsi ntiyakigwa. Uwo mwami Yesu arategwa umugongo n'abantu benshi. Ab'iki gihe bihaye kwivugira Yesu mushasha yokwemegwa na benshi. Ntibagomba kwemera Yesu w'ukuri uko tumuzi. Barorosha bakavuga Yesu atigeze akora ibitangaza, atavyawe n'inkumi, atapfiriye ibyaha by'abari mw'isi, kandi atazutse mu bapfuye. Uwo si Yesu umwana w'Imana. Yesu ameze gutyo nta na hamwe yanditswe mu ijambo ry'Imana. Kristo Yesu tuzi yanditswe n'umwe yavyagwa n'inkumi Mariya, n'umwe yakora ibitangaza, yapfuye kubw'ibyaha by'abari mw'isi, kandi yazutse akava mu mva. Ubu akaba vyagiye iburyo bwa se, ahari karategura ivyicaro by'abamwizeye. Uwo niwe mwungere abo mw'isi badakunda, aracari nk'igiterasoni mw'isi. Abungere barabanenwa muri Egiputa. Yosefu yabwiye bene se ngo babwire Farawo yuko arabungere bakunda kwitungira inka. Mu bisanzwe bari bafise inka, bari bafise n'intama. Mu nyuma tubona Farawo yahavuye abaha intara ya Gosheni, maze akabashinga kumuragirira intama, kugira ngo abana ba Isirayeli bazobe abungere muri Egiputa. Ni igitangaza kubona umuryango wa Yakobo wose uhawe intara ya Gosheni ukayibamwo.
aho hantu hazoba iwabo igihe kirekire. Inyuma y'urupfu rwa Yosefu bazoba baja mu gihugu ca Egiputa, ariko Imana izobana nabo igihe cyose. Aho niho Imana izobahindurira ihanga rikomeye, kugeza aho izorungika Mose akabarongora bakavayo. Nta naho dusoma yuko Imana yoba yariyeretse Yosefu, ariko turabona ko mu kubaho kwiwe ikiganza c'Imana cagumanye nawe. Ubu twese turatahura ko vyari bikenewe yuko Yosefu yitangira imbere ya bene se akaja muri Egiputa, kugira ngo abo mu muryango wa Yakobo bose bazomusangeyo bashobore kubaho muri ico gihugu ca Egiputa. Imana izi vyose, irazi n'ibikwiye. Nawe uteze amatwi iki cigwa c'inyigisho za Bibiliya, Imana irazi ibikwiye mu bugingo bwawe. Ntuhagarike umutima, ico igomba nuko woguma uyizeye. Reka dusenga Imana kugira ngo igushitseko ivyikugomba ko nawe uyizere. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushima kuri Imana itwitwararika kandi uragira abantu bawe neza. Turagushima kuri umwene data yakurikiye inyigisho za Bibiliya, akaba yumva agomba kuba umwana wawe akwizeye. Numushoboze kuva mu vyaha, yakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, ahinduka umwana w'Imana, hanyuma agendere muri uko kwizera, nawe umube hafi umugirire neza. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igaruke ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.